I will sing for the rest of my life. Ndabahaye kaze mwese muri kumara televiziyo Heritage muri kino kiganiro canyu c'umutumire aho nizera kugira cuno munsi ariko bidasanzwe ikiganiro muza kwakira ubwenge bw'Imana muza kwakura ubumenyikana kabuzana impinduka muza bwanyu muza kwakira ubuntu bw'Imana ikiganiro kiza kubereka inzira y'Imana kubijanye na teme tuzakubana kuno munsi iyo teme si yindi twarakoze ikiganiro ca mbere ariko ino munsi nyene ni haniye tubandaniriza amatati hagati y'urungamwe n'urundi. Rero ndafite abatumire niyo tweko mu kiganiro ca mbere aho batanze umuco kubijanye n'amatati hagati y'urungamwe n'urundi. Rero uno munsi baza kubonanya bagura kugira ngo twari tutahura mu buryo bwagutse cane bidufashe mu nirunganwe mbese bizogire n'umugisha urungamwe uzokurikirana ukurungamwe uzogenda rubisa urundi. Rero nashaka ndabahe kaze kumbure hari abantu babonye kino kiganiro batakora ikiganiro ca mbere batazi abatumira baribo ngira mpere iburyo bwanje umutumira ari buryo yidondeye kaze kurikirana. Murakoze kumva ijambo ndabaramukije amahoro y'Imana. Jewe nitwa Emmanuel Sibomana nkaba ndumupastori mu ishengero Methodiste Libre muri paroisse Mutanga Nord hafi ya zone Gihosha. Nta bindi mukora bindi? Hariho ivyo twari dusanzwe dukora ubwa mbere twarigisha mu ishure kaminuza y'umwizero wa Afrika bakunze kwita Hope. Mugabo ubu turi mu karuhuko. Yego. Mazina banyita Cyrille Landry nkaba nize gisata ca communication muri Invité de Bujumbura campus Mutanga niho nahereje hama hambavu y'ivyo ndumwigisha w'ijambo ry'Imana ndakunda Yesu. Murakoze cyane. Ubafuganje yakoze nitwa Nitunga Cyrille le pasteur nkaba umwigisha w'ivyigwa ndорамana mu kaminuza yigisha theology. Yego. Murakoze mwese kuba mwashe kwitaba muri kino kiganiro cuno munsi tuyagiramo kubijanye n'amatati hagati y'urungamwe n'urundi. Mu kiganiro ca mbere mwashe kubisigura neza muravuga amatati hagati y'urungamwe n'urundi bisigura mbese murerekana uruhara rw'abatama murerekana uruhara rwa n'urunganwe. Rero imbere yuko twinjira muri kino kiganiro mu buryo bwagutse nashaka gusaba umukozi w'Imana ari buryo bwanje mutama wacu atubwire insiguro y'amatati hagati y'urungamwe n'urundi twinjira mu bibazo bindi. Murakoze. Insiguro y'amatati hagati y'urungamwe n'urundi ico novuga nuko ari ukutumvikana no kutumvikana hagati y'urunganwe n'urundi. Uko kutumvikana rero biva ku bintu vyinshi, birava ku vyiyumviro bidahura, birava ku kudatahura ibintu kumwe no kutabona ibintu kumwe. Kubw'ivyo rero umugwi umwe ugakora gutya uwundi ugakora gutya kubera yuko badatahuranye. Ivyo rero bica bituma haba uko kutumvikana. Kandi urumva iyo habaye abantu batumvikana muca mwumva ibica bikurikira singomba guca ndabishikako muri uyu mwanya kumburengera ngo mu mwanya uri imbere turabishikako. Ariko mu majambo make uca ubona ko hariho itandukaniro hagati y'urunganwe n'urundi. No kuvuga ko hariho ikintu kimeze nk'ikirere kibatandukanije haba mu vyiyumviro haba mu buryo bakora ugasanga hariho udasa. Murakoze cyane ndizera ko majambo yegeranye abantu kutaje co amatati hagati y'urunganwe rumwe n'urundi rungano. Umukozi w'Imana Landry igihe Imana ibona amajene hasi canke urungano bitandukanye n'igiki bibitezeko? Ibi bitezeko kintu bita ubumwe. Isengesho Yesu yasenze mu gitabo ca Yohana igice ca 17 isengesho akunda kwita prière sacerdotale. Yarasenze avuga ati data ubahe kuba umwe nkuko jewe na data turi umwe. Yesu ndizera yuko yatubonera ibiri imbere akabona ko azogera igihe hazoba kugongana kurungano. Aravuga ati ivyo bintu byashika ndabasabiye baze bagumana ubumwe nkuko jewe na data turi umwe. Kubera ubwo bumwe bohabuza caba kwicamwe ibice. Ugasanga urungano rumwe n'urundi hariho nkuko babivuze ikirere kibatandukanye. Rero ubwo bumwe bumaze kuhaba bituma ibintu babibona kumwe na rwa rukundo rugaseseka mu ishengero. Ndakunda gutanga urwo rugezo rwaho nigeze kubona akantu ku mbuga ngurukana bumenyi aho bari abantu babiri barabana face à face mugabo hagati hari igiharuro 6
uwino yabona ari igiharuro 6 uwahari akabona ari igiharuro 9 rero bagaca baharira hagati yabo ati umwe akavuga ati ni igiharuro 6 uwo nawe ati ni igiharuro 9 mu bisanzwe bose bari bafise raison mugabo ikibazo nuko batabona kumwe iyo umwe aja muri position y'uwundi yari guca abona nk'ukunda ariko arabona nibaza ko rero ubwo bumwe buzana aho tubona ibintu kumwe tukagira intumbero imwe tukagira n'umutwaro umwe yego umwe sigura ibintu bene ahagaze yego n'ugutahura aho undi ahagaze undi agatahura undi ahagaze yego murakoze cyane pata namwe niko mubitahura yego ko bitahura ko hariho uko Imana ibona amageneration eske amageneration atandukanye burya Imana ibiteze kwiki urakoze cyane bizukuri amageneration ukuri Imana yabona icyo no kongeraho kuco Landry avuze nuko Imana inezerererwa ubwo butandukanye bwabo nubwo mu gifaransa bakoresha ijambo rya conflit si ijambo ribi mu Congereza bakoresha gap nubwo butandukane mbwa Imana ibibona neza ibona abantu bakiri bato ibona abana ibona ariko barakura ibona abatama yo yibona ko ishusho yayo iri muri abo bantu batandukanye akarero notanga ni igihe Imana yasezerana kureka mpemu yera yavuga ati abatama bazoroka inzozi abahungu banyu n'abakobwa banyu uvugishwe nanje ugwaruka rubona ivyo bwereswe urabona ko Imana bose ibona ari ubutunzi bwayo hanyuma nkuko randi yavuze ikagomba ko bakorera mu bumwe rero Imana yibonera ko ari ubutunzi yego okay Imana ibona ko ari ubutunzi nizihe ntambamye amageneration ahura nazo nubwo ari ubutunzi bw'Imana intambamye urunganwe ruhura nazo reka mvuge yuko nibijanye bimwe birasa n'ivyo kumbure twoba tumaze kuvuga kumbura abandi baranyunganira ni hahandi ho kugira ngo urunganwe rumwe rutangure kwiyumva mu rundi mugabo ukamengo urunganwe ruto biragoye ko rushikira urunganwe rwo hejuru iyo rero ni nk'intambamye kuko urumva nta kuntu bashobora gutahurana bategeranye batavuganye mu gihe nk'urunganwe rukuze nabwo nyene rudashobora kumanuka ngo rushobore gushikira urunganwe ruto iyo nayo nyene ni intambamye kuko haca haguma hariho ca kirere bigaca bituma rero bamwe baguma bakora uko biyumviye n'abandi baguma bakora uko biyumviye kubera rero yuko ntambamye yo gutegerana itavuyeho bica bigora ko batahurana nuko jewe ndavyumva kaco kunganya mutamaraga kuri Imana je nagerageje kubishira mu migwi ibiri hariho ico bita nouvelle technologie iyo ni intambamye ikomeye kuko ituma ibya kera bidasa n'ivyubu abubu rero bari attaché bari connecté ku ma réseaux sociaux barabona bikorerwa hanze kuruta mbere n'ababaruta aho usanga ari babona ati banaka bakora uku bambara uku natwe reka tubizane tubijanishe na kino gihe usanga rero babijanishije nabo hanze barabira ku ma réseaux sociaux abino kwera batari aju batazi bigezweho bakabona kumengo ni byaduka rero ni intambamye gwaruka ruko barahura nayo aho usanga ruko rurakopya ibyo rubona kugira ngo rube nabwo aju mugaba kera nabo gasanga kubera kumbure atamanya babironkera byo kuraba ku mazo sociaux ntubasanga ku ma TikTok bamwe baranaje no kuri Twitter mugaba nawe n'ubandi baje batanga ibyo urumva telefone ashitse ngashika aryama yiryamira yirabira gusa France 24 umujere nawe ari yanyere ku bindi rero ugasanga iyo mico yo hanze iri kw'ibintambamye no mu rushengero mu nyambaro bikaba influencer no mu mvugo no mu butumwa ugasanga hari kwazana ubutumwa bw'umuzanano ujanye na kino gihe kandi kindi naco ni ca modernisation ibintu by'iterambere aho usanga bakera
niba bavuze agashako k'ingoma mu gutazira bubu nawe ugasanga ni batterie bamutama hariya ugasanga bakoma amashi n'akantu nyene k'injegera bakavuza mugabo ubu nawe ugasanga harimo ico bita amabiti barakubita nyene umuziki ukawumbira mu mutima umutamu ugasanga avuga ati iryo shengero rimwe induru nyinshi sinojambo mugabo ni iterambere ntavuga ko ari bibi cyane mugabo kandi ntihobamo imvugo ntihobamo indenzarugero tout extrêmement fait yego hoba rero kumva ko iryo terambere turi hayi ikaze ariko tukavuga tuti byose turavyemerewe ariko si byose tugirira kimaze yego okay but nawe babonze ntambamye nawe kuko nawe abavuze bagenza yego nagira nongere ko iki ko urungano rukuze intambamye rubona nuruhagarara canke n'impuhwe bagirira abakiri bato bo bakaraba ivyo bazi hamwe n'ivyo babayemo bakabona urungano ruto ivyo ariko rurakira bashaka bagirira impuhwe nyinshi hanyuma bigaca rero vyanka ngene babaha ama responsabilité canke babizigira bakumva bo banza kwitwara bukebuke hanyuma urukiri ruto nabo intambamye rugira ni uyo muvuduko n'uwo muriro bagomba kwinjira mu bikorwa n'ingoga bagomba gukora ibintu uko bavyumva rero iyo ntambamye kutabona ivyo bintu kumwe irakomeye cyane nibutse ikintu cabayeho mu buzima bwanje ni kimwe umurongozi w'ishengero yabonye inguma ngenda mu bikorane bitandukanye yandi mashengero arampamagara arambwira ati ivyo bintu turagira sivyo naye ndambwira ibi bintu ndabikunda ati ndabikunda nyene acaramfatira ibihano byo kumpagarika mu bikorwa bimwe bimwe burya mu nyuma nahavuye sohoka ishengero ndinjira mu nyigisho zitarizo nagarutse inyuma nsaba imbabazi nti ivyo mbwiye nasanze vyari ivyo rero nizo mpuwe aho gukurira haba hari ibintu abona ushobora gukorokeramo hanyuma akagomba gutwara bukebuke nawe kubera akariro n'umuriro n'ishaka ukagomba kubigira uko vyumva yego murakoze cyane tama wacu naye nizihe nkurikizi igihe ayo majene hasi atemeye gukorana inkurikizi ni nyinshi cyane ubwa mbere bwo bica bigora inkurikizi ya mbere ubwa mbere bwo turibuka yuko bose baba bari hamwe barabana haba ari mu rusengero washaka no mu gihugu reka tubivuge gutya kuko hari urwaruka ruto rw'abana hari n'urugeze hagati hari n'urw'abakuze iyo rero habaye kutumvikana uca wumva ingene bigenda inkurikizi ni nyinshi ubwa mbere bwobwo hariho bamwe bumva yuko bakumiriwe kuko ivyiyumviro vyabo bitakiriwe bagaca rero usanga habaye ikintu novuga nti mbega n'umugararizo abarongozi ntibashobora gutegeka abo barongoye ngo babumvire bagaca bikumira tuvuge nko mw'ishengero nk'ibikorwa bimwe bimwe bakabireka kuko bagira bati none kutwebwe tuvuga ibi ntibavyumve ntibadutahure reka data wanje tubireke ugaca usanga hariho abikumiriye reka tugaruke kuri ka karorero ko mu gitabo muri Bibiliya mu gitabo c'abami igice ca 12 ca gihe Rehobowamu bamuha asabye impanuro akagenda ku misore bakamubwira impanuro bakamuha impanuro yabo hanyuma akagenda yari yatanguye kubatama mugabo mu nyuma akagenda ku basore urabona kuko atashoboye gufata akanya ngo yumvire neza kandi hariho abari bamuhanuye babona yuko by'ukuri impanuro batanze ari yumvikana urumva kuko yacishije ahashaka inkurikizi murazibona hace haba umugumuko baramubwira bati wewe rero uri mwene Isayi n'uwimenye natwe tuzokwimenya kuva ubwo baca barahaguruka baragenda ubwami buba busadutse bukubira urumva rero iyo inkurikizi ni nyinshi harashobora kubamo umugumuko kubera yuko abantu batumvikanye
harashobora kuba ibikorwa vy'Imana bigasubira inyuma kuko haba hariho nk'abafise ingabire Imana yabahaye bakwiye gukoresha mugabo kubera yuko habayeho ukutumvikana ishengero ntirikura rica riguma ari imfunya bamwe bakaguma kuri bya bindi bamye ko kuva kera ugasanga nta terambere rihabaye bamwe bipfutse iterambere nabo babonye yuko batari rose bakavamwe bakiyonjorora ugasanga bagiye ahandi aho rero izo ni inkurikizi zimwe dushobora guca tubona kubera habayeho kutumvikana. Ranje amwe generation akiri bato ngira icyo kongera mu gihe batemeye gukoranira hamwe bagire mu budasa bwabo bakore muri harmoni haraba ibintu bitatu nagerageje gushira mu migwi itatu barivuze ngahanye cambere ni division kwica mu gice nukuri biragoye cyane gukorana n'umuntu atakwemerera umuhamagaro wawe ego duhamagariwe kubaha abadukurira mugabo mu gihe batemeye umuhamagaro wacu biragoye ko dukora bo niho rero uzubona ugwaruka ruca rugenda rugatangura amashengero yago aho rukora mu mwidegemvyo uko ruvuga ruti hariya jewe mpuzuku ntibanyemerera ashobora kuba yahamagawe kuba umuvugisha mu gihe rero atanguye kuvuga ati Imana ivuzuku bakamunumisha avuga ati none je nzoguma ubuzima bwanje bwose ncecetse kandi Imana iguma impa ibishabo none ko nashikiye umurongozi w'ishinga muri nti uyu mwanya muzoze murawumpa nanje mvuge ico Imana inyeretse hama musuzume ivyo mvuze mu kwari by'ukuri mukaba mutampa uwo mwanya ndabigenze gute aca tangura icumba cyo mu masengesho ciwe ejo kikavamo ishengero kwera yarabuze aho akoreshereza yangabire yiwe urumva ni ya division ica kabiri na cumba harabuborobere ndavuze mutamati nibaba bagikora uramutuma ntagenda akavuga ati ashaka ngume nkora ibyiwe umugana jije wanje ntashaka kwizuba kamutuma kati ingo muri repetition ati ndavyanse na gerance ko ngira igikorane ugasanga rero hariyo kutumvira insubmission ikahabura icanyuma nashini conflit doctrine wamuje numva ko yaragiye akomeretse mu nyigisha ca bigaragaza agiye gutanga urushengero ntagenda avuga neza iyo yavuye ahubwo avuga ati bari baratunize baratubuza gukora nkemuyera ntibamuha umwidegemvyo sije nabonye ndavuyeyo akabihindura inyigisho cyagikomera akagihindura inyigisho kuba ariko ararira akaba transmitter wa mubabaro yavanye hahandi kandi akabagirira nabi baraga kwihora n'ishari akanababuza ati nimuzoje yari yanye ko je naraharirerewe batureze nabi akagaye iyo yavuye akavuma ibere ryamunkeje pasiteri we bakamwambika ibara akavuga ati nukuri yarameze nabi kandi muvuma kuri yo murakoze gose pastor ndiyo dore ko byo ko naho hari baciyemo ni nihe mpamvu abuba tubaha bakera nagomba kubanza gushimira Landry kuko avuze inkora mutima ngene kuri iyo habaye kudaha ikibanza aya mageneration yose urungane rwose habaho nkuko abagenzi babivuze macakubiri habaho kutubahana ugasanga shingiro yatatanye ugasanga ubumwe burabuze habaye kubuma abantu basongana intoki ikwashimana ugasanga byukuri kirononekaye rero wajuti none niki gituma ivyo byose biba ni Satani abayateye ishengero rya Kristo ugasanga harabaye ubwibone bamwe bagumye ku maposition yabo cyangwa bagumye ibibanza byabo biranse ko batera intambwe yuko bumviriza abantu gwaruka kwihangana bakiri bato bakihangana bakumviriza abakuze mugabo kandi bakuze nabo barakwiye gutera iyo ntambwe yuko kwihangana ukana gushajya kumba hari imyaka yo kwihangana rumva kubera ikuba shimana abo bantu babahumure bakuru babo ntibazokibunge ibihe byose hazogera igihe bananirwe rero canke ingufu zihere rero uko kuntu bokorana ukuntu baba hafi hazogera igihe nabo nyine babahinkora kuko mu gihe hatabaye gukorana by'ukuri ishengero rigabe ipfunya nk'uko Reverend Pastor Sobana yivuze ugasanga
abantu bamwe ngo barakumiriwe bariko barabaha ikibanza gikwiye. Rero nabuze kwihangana kubera hari ibikorwa abantu bahumye usanga badashobora baba oblige kubiha abakiri bato. Hanyuma rero kubera ishengero rya Kristo rikeneye gukura, rikeneye no kwigwiza. Rega hageze kwigwiza nkuko byarindi shengero bazorunka abakiri bato niba bagifise inguvu zo kuvuga ubutumwa bwiza, niba bagifise inguvu zo kwirukanga. Rero niyo nuko kuva ubwibone abantu bakwiye kugira abakuze bagaha ama responsibility bakiri bato bakafata umwanya wo kwihangana kugira ngo bahabwe izo bikorwa. Ukingaho nyene abana bato tubona muri Sunday school barakura ukasanga muri korale, ukasanga muri bikorwa mu myaka iri imbere. Mbega nta kintu ubona cohinduka mu mashengero y'u Burundi mu bijanye no gutegura abo bana hamwe na kwa kwihangana gushoboka kuko barezwe bakiri bato? Rya jambo twabwirwa mu minsi na pastor avuga ngo tozindera umwana akiri muto nyamara gukura ntazoyivamo. Mbega kukuntu abavyeyi bizera abapastor bakabaha abana b'abakiri batoyi, mbega nta kintu ubona cohinduka nk'umwigisha w'ijambo ry'Imana nk'abavyize? Ego rimwe rimwe hari aho bajya abana batoya usanga babarekeye kumva umugisha w'abana, ugasanga umenga hariho ubutandukane bunini cyane hagati ya buriya bwana hamwe n'abakuze. Mugabo ni vyiza ko haza haraba imyanya ku bana, abo bana bakabona ko nabo bari n'imbuto y'Imana, ugaruka nabwo rukibona ko ufise icyo rutanga, bakaba ikibanza mu ishengero, akabikora n'ibyo gwaruka abakuze bakabibamwo, akaba kubarera by'ukuri. Ego kubarera bakabika kuko bakiri bato bakabemplika mu buzima bw'ishengero. Ego pastor kuno kuregwa ariko aravuga pastor hacu mu kuvuga ahubwo jewe ndagishigikira cyane kuko kirimo muri bya bindi nariko ndavuga ingene urunganwe ukwiye guhura n'urundi. Kuko muri ubwo buryo bwo kwicarana no kuganira no kuvugana, reka tuvuge nko mu ishengero rimwe hariho igihe usanga nk'abakuze mugabo ngira ngo ntibikihari. Mugabo nko mu bihe nabayemo kumbure ndi umusore canke ndi umwana, hariho ukuntu abakuze wasanga bakumira abana. No mu rusengero ukaza ubona ngo mwaba ngo haguruka ngo va hasi ngo bisa ngo bakuze bagaca babigize inyuma mbere bakanabasohora kugira ngo abakuze babe aribo binjira baronke ingene bicara neza. Urumva mu ndero gamukozi w'Imana ubukuze ahagaze nagira umwana yacamubise. Ibyo biratandukanye, ibyo uvuga ndavyumva, kumbure nimba ari ku ntebe ibyo ndavyumva, mugabo umwana ntabure ikibanza mu ngoro y'Imana. Ico nico ndiko ndavuga. Ari naco gituma ubu ndabona yuko ivyo arivyo byose amashengero atari make aramaze kubibona kandi ariko arakurikira inzira nziza aho urwaruka rufise ikibanza mu bikorwa vy'Imana. Ugasanga mu mashengero amwe hariho n'umunsi hariwe urwaruka, ari nko ku munsi w'Imana mu ikoraniro bagahugwaruka bagakora ibikorwa. Hari n'abandi usanga nko mu minsi idasanzwe bavuga bati hariho Noeli y'abana, ugasanga abana barashobora kuririmba barerekana udukino tw'ijambo ry'Imana, abakuze bari ngaho bagakurikira. Ubwo ni bwa buryo, ni bumwe mu buryo bwo kurera abo bana, bakabatangura kubamenyereza kubakundisha ijambo ry'Imana, kubakundisha ishengero. Kandi bamaze kubimenyera, twe turamaze kubibona, bamaze kubimenyera bakabikuriramwo, nibo ejo canke hirya y'ejo baca baba barongozi b'ishengero, kuko baba barikuriyemwo babona ibikorwa nabo babikora kandi bakabikunda. Nuko je ndavyumva. Ikibazo cyari kuriki abo batubaha ba kera hacu mwokungira ko namwebwe kugira ngo tubane dutaga gose baza kunkundira ari cyo nza kongera ko kuco mutamavuze cinkora mutima. Mugabo reka manze mvuge ko ico kintu bituma hatabaho kubahana. Andatikosa ko bakiri bato hari gihe nabo nyene bafatwa n'ubwibone
akabona ko bazi aho umujene ashika akabona ati ko je nasomye bibiliya nkayisomera igahera yose ubumenyi burateye ubwibone no kuri pase ntaca gifisa kimbwira asomye aha naje ndahazi mbere ndanamurusha kuko hariyo amajambo y'ikigiriki wataramenya jewe nasomye mugabo akibagira ko burya uwagutanze kubona izuba bakuruta rero novuga ni ubwo bwibone bw'abakiri bato nibo batereye gushika ahantu babona kumengo bararengera abakera bandanye babubaha nubwo boba babona kumengo hari ibyo babarusha mu jambo ry'Imana bazi bo batazi mugabo kwe kumenya ko umukuru yamari mukuru ndakunda ukuntu Mose yavyigenjemo se Yetiro yaraje sebukwe Yetiro yaraje amusanga mu bugaragu Mose amudondaguriye ibintu Imana yamukoresheje na Yetiro atigeze akora hamwe ati jewe nacinzira mu kiyaga naramanuye manu narakoresheje ibintu n'ibi Yetiro aramwumviriza mugabo rero tubonera itandukaniro rya Yetiro na Mose hari ku manuro yamuhaye bukeye Mose muri uwo muhamagara n'ubwo bushobozi afise yarabuze ubwenge kukuntu ashobora gucira imanza abisirayeli nubwo yari yarahamagawe anagwambira urwaruka ati ushobora kubukoreshwa ibirenze ibyo Yetiro yakoze ushobora kubukoreshwa ibitangaza ukazura abapfuye mugabo Yetiro ntuze wirengagiza impanuro ziwe kuko iyo Mose asuzugura impanuro za Yetiro sinibaza ko ari gushikaho yashitse ntiyari kuba Mose tuzuye umunsi rero turakeneye ba Yetiro nubwo badakoreshwa nk'ibyo twe dukoresha impanuro zabo zirakenewe ntituzireke rero ngarutse kuri ikinye c'inkoramutima kijanye no guha ikibanza abakiri bato mu rushengero anaguma mvuge vy'amashimitsi hari murongo muri Bibiliya usa n'ibintu je naje nabayemo personnellement n'ukuntu se Dawidi yanse guha umubonano umuhungu wiwe Absalom turabisoma ngaha mu gitabo ca Samuel wa 2:14 kuva ku murongo wa 28 gushika kwa 30 karavuga ngo nuko Absalomo amara imyaka 2 yiramvuriye i Yerusalemu atarengukishwa ibwami bukeye Absalomo atuma guhamagaza Yowabu kugira ngo aze amutume ku mwami yanka kumwitaba yongera kumutuma kubugira kabiri naho nyene yanka kumwitaba niko kubarira abantu biwe ati wa murima wa Yowabu wa Sayiri ubangikanye n'uwanje mugende mu uturire nuko abantu ba Absalomo baragenda barawuturira ikibazo cabaye ngaha Absalomo yararondeye audience kuri se amusambona imyaka 2 saranga turafise abantu baturongora amashengero ushobora gusaba umubonano ntabwo mugabo akaza kuha wa muntu ashigikira igikorwa c'Imana yakurusha abandi atanga amafaranga atondeka V8 hajyanye wicubahiro yambaye inzahabu Yakobo niwe yabivuze ati mu rushengero iyo abatunzi baje bambaye inzahabu mu bicarika imbere mugasanga wa musore umwe yamari muri sonorisation yifuje kubonana n'umuvyeyi w'inkemo mugakamima audience Absalomo byaramushikiye imyaka 2 yiramvuriye ari Yerusalemu kandi ari ku kirimba se yanka kumuha umubona ishavu yaduga rya Absalomo afata aturira umurima w'abandi kugira ngo juste yatihe attention bamwime ibi bintu reje yanje byanashikiye naragiye ahantu mu gikorane fise umutwaro ashaka kwatura hama bambira bati umukozi w'Imana ngujya inyuma y'amakoraniro uze kumurondera ndagenda ko nambaye n'uturato duciriritse yebo kera barazibuka ya John hama umubonano uheze bambe ntuzege kwa niheze ndemera ndaterura intebe kugira ngo sigara inyuma ya bose hama sinasengera mu rushengero cari gikora ndarondera umukozi w'Imana namwe umukozi w'Imana afite intege nk'ishaka kubaturira yango masengesho ngo twagize ngo arakwiye ngo nubwo utayumvise n'akazi kawe nuko nyene yambwiye cyane nafite igikomeye ndavuga nti bwa mwenda wa pastori baha imibonano gusa abo babona ko bambaye bashajije hama ikibabaje nuko ico gihe yasuzugura ntaracika ico nduye umunsi kumburi yaza guhumuka amaso kamera tu umuntu nimye umubonano ejo azoba ari umuntu adasanzwe yari kunyisuzugura rero ba Absalomo bariho benshi mashengero bakomeretswa no kubona bamara imyaka n'imyaka badahabwa audience n'abapastori hamugasanga eje rero afasha agakora ibintu kwa byumva pastor agasigara amuvuga ngo ni mu muce ni mu mutenge yaratugararije
et pourtant yarabasabye audience nimbwira mumuha hari nongiriye ko ntera kama abungere b'amashenge kuronderera umwanya abo barongoye ngiravuga ati ntavuge gusa ngo muri serire ngo hariya ngo yaba bacicwe hari igihe umuntu uzaba akeneye mu visionnaire kugira ngo amwegere basa namugwe mu nda narabaye mu mashengero aho usanga narinze ndayivamo pasteur ntamuramukije umubonera hari imbere ukifuza basi no kwifatana na foto muri kumuvuga uti uyu niwe yandeze ukabigura mugabo waronka akazi ugasigara utanga ibimazi byishimwe mu ishengero ugasanga mu guhabwa audience usigaye uri wa mbere mugana ngo bavuge ngo ibu yabubatsi baganye iryo ryagumye ryanditse iri kumyifuruka kaya kabuye ugaya k'umujene hariya muri sonorisation ntuzica zobarejo muho mubonano abo gusabye umwumvirize mu kumwumviriza ari ibyo uzosanga by'ukuri afite indoto akeneye kumushigikiramo yego nico naguma sasa bako bikomeye cyane nako ndiyumvira icyumviro c'umuvyeyi mu muryango yego ashobora kuba afite abana bake canke abana benshi mugabo comuza kwakira umwana bw'abayage mwishengero nako ndabicuka ikintu kuzoba bisa aho usanga umuntu arongora nk'ishengero ry'abantu 5,000 10,000 ariko umwana buryo waworoshe kusanga umengo abantu ni benshi uko ishengero ritera ari banini niko bigora mugabo uko ritera ari binini nawe niko wigwiza mu burongozi hanyuma abarongozi bagwije bagaca baronka umwanya wo kumviriza abo bandi kuko burya niko karorero Landry yatanze aho Mose yagomba kumviriza abantu bose ntibishoboka mugabo yaciye ambwira ati burya rero niwigwize uraho bandi bashobora kugufasha ubwo burongozi rero kushengero ritera ryaguka niko uburongozi bukwiye kwigwiza hanyuma umuntu akaronka umumviriza yego mbega Landry yakavuga ngo uwo murongozi bakwiye kwakira umuntu nawe utankararo ka Mose aho yabahaye bandi 70 bati abo onye imanza bazoze bashira mugabe izabonaniye abarizo munzanira mbega byo bagutyo aho byaniranye haje bashaka kuca widuza hejuru yego cyane uko none nk'umupastor afise abantu igihumbi wumva umukristo wese yogira access yoroshe yuko aca mushikira buno nyene mugabo kuri ubwo burongozi aba yarabuhaye n'abandi abo bantu bomumviriza hanyuma agaca yakira abo byanse canke bakeneye ko bavugana n'uyo hejuru kugira ngo ubwo burongozi busangirwe umurongozi mukuru ntabasanga yasanzariye mu mayikuti mugabo byose bigakogwa akabona ko by'ukuri abakristo bose bumvirijwe yego Jesha gutanga tegete gushika umuntu arambaza ikibazo hama ndumva ko icaye karambaza mu mutima ndumva ati ico karambaza nubwo nkunda kubikoreramo cyane numva bivuga n'umurongozi wanje kina mucara mu gati kina n'umurongozi wanje maze bamaze kuvugana cyaka dushekera kemuka neza ndibaza yuko nabonye bo bari hasi nk'abarongozi yuko mitima yabo ikintu batagishoboye bogira uwo mutima wo guca bugufi bakirungika kubishoboye cyane gose ego umuntu ntabone ko ari umu expert mu bintu byose barabikoresha cyane muri bijana na écoute aho ushobora kumviriza akavuga uti iyi irandengeye hanyuma gaca umenye uti ikintu reka ndagishikirize umurira ego mbega ukudahuza niyo bari yomvuye amatati mu mashengero nivyo kuri iyo umuntu ahamagawe n'Imana hanyuma akagirana amatati n'umurongozi mu nyuma akaca agenda gutanguza irindi shengero hatabaye ko kudahuza iraba intano iraba rwari ufatiro kudahuza mu mashengero aho igira ishasha ritanguye rigenda rifise imyidogo kuri iryo rya kera kandi ingwaranisha ziba kuri bose yaba aho hantu yahora bari bakwiye kuvyara ishengero bakagishimira bakariherekeza yaba nuriya agiye gutangura nawe yarakwiye kugira ahantu avuga ati mva naka ngize ibibazo ndagaruka hariya bakama impanuro umva rero mene y'amatati y'abantu Imana iri kwirahamagara ntibumvirizwe by'ukuri bagiye gutangura ibikorwa babitangura nabi yego bahomba bose bahomba bose kandi
bica bicika igitutsi ku ishengero rya Kristo aho umuntu atarakiza ashobora kubitegereza akavuga ati mbega bajya by'ukuri barafise ntaye botubwira ko bagenda baratukana yego mutama wacu kudahuza ntiba ari yumvuye amatati mu mashengero hagati y'amageneration ego nyene twabye tubivuga kandi n'ubu ntawo bideha turabigarukako kudahuza ariko kandi igikomeye gusumba ni kudatahurana kuko turashobora kuba tudahuza ivyiyumviro bidasa mugabo ndagutahuye ndashobora kugira iyindi ntambwe nogira kugira ngo turengere ayo matati naje akuniko nakongera ko mbere hari n'igihe hariho ijambo sinze ko ari Landry yarivuze canke ko ari mwebwe byo guca bugufi hariho n'igihe nk'abantu b'Imana bidusaba yuko naho tudahujije mu vyiyumviro we bufise nshobora kugera ahantu ngaca bugufi jewe ngaheba imwe kugira ngo ibintu bigende neza ndakunda akarorero ka Aburahamu mwitanguriro igice ca 13 harabaye amatati hagati y'abungere urabona bari abantu bafise itunga ryinshi murabona Aburahamu yarakuze tuvuge tuti wo murungano rukuze Loti yari murungano we ruri nyuma yiwe niwe yari muto yari umuhungu wabo mugabo rero kuko bari bafise itunga ryinshi ngo ahantu ngo bari ngo ntihaba kwira maze rero baragiranye abungere ba Loti n'abungere ba Aburahamu yarashitse barashamirana niko bivuga batangura gushwana bamwe birukana abandi bati twe twatanguye ngaha mwebwe nimuhave abandi bagira bati databuje niwe mukuru ahubwo mwebwe tubise bamaze kubibona ndakunda cyane ijambo Aburahamu yavuze reka mu nkundire ndarisome turi mu itanguriro igice ca 13 ku murongo w'umunani havuga ngo Aburahamu abarira Loti ati ndakwinginze ntihazobe ugutongana hagati yanje nawe no hagati y'abungere banje n'abawe kuko tuvukana ndatangara cyane kuri iri jambo urabona Aburahamu niwe mukuru mbere niwe yari bakunda muri iki gihe bavuga ngo boss niwe yari umutware afise n'ibintu byinshi Loti yari mutoya yari umuhungu wabo mugabo yemera kwicisha bugufi naho kumbure bamwe bagira bati oya Aburahamu niwe ari mukuru niwe amusumvye imyaka n'ibindi ukuntu nkabene uko hariho abantu rero badashobora guhuza ivyiyumviro kuko bamwe bavuga bati ibi bimeze uku mbere agateka aho kamye abandi nabo bati eka mwebwe mwarasizwe n'ivyiyumviro twebwe nitwe tugezweko ugasanga hariho ukudahuza mugabo naho ukudahuza umwe ashoboye kugira intambwe kuko abantu batanguye kwegerana harashobora hariho igihe bisaba yuko n'uwitwa ko ari mukuru aca bugufi kugira ngo haboneke inyishu y'amatati Aburahamu rero yaravuze ati ko aricisha bugufi aravuga ati turavukana kugeza aho amanuka akava ku rugero rw'ubuvyeyi akamanuka kugeza ageze ku rwego kuko avuga ati turavukana nimba twoshobora kubona urunganwe no mwishengero tukibuka yuko twese burya turi bene data turabavukana muri Kristo hogera rero aho ubu pastori ategerezwa kumviriza ugwaruka ukiri muto amusavye audience hanyuma rero afise bene uwo mutima agashobora kumviriza Aburahamu yarageze ahantu avuga ati mbere ko bimeze gutyo
ku murongo w'umunani yavuze ati niwahitamwo kuja ibubamfu nanje ndaje iburyo niwaje iburyo naje ndaja ibubamfu kugira ngo haboneke inyishu y'amatati. Sindiko ndavuga ngo ku barongozi bakwiye kwama babigenza gutya imisi yose oya, kandi na Aburahamu ntiyabikoze gutya ibihe byose, mugabo hariho ibihe usanga ari ngombwa yuko umuntu ategerezwa kwicisha bugufi kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza. Murakoze. Byerekana ko mu gihe cyose hariho ubwenge bukenewe. Yego. Yanze umwanya yuko turega imbere ko turangiza kino kiganiro ni iki cokogera ngo bihere burundu. Hariyo interview nigeze kuraba y'umuhisi Rigahamu, ni umuntu dufise w'icitegererezo yigenje neza mu murimo w'Imana kandi yemegwa. Baramubajije agejeje ku myaka 100 amenye atakiyafise mugara kivuga. Baramubaza bati yari kumwe n'undi mutama, amaze ati uyu mutama mufaniki, angira ati uyu niwe yatanguye kumdirimbira kuva nkiri mu murimo w'Imana. Baca mubaza ari ikibazo cyari cyo nkora mutima kandi yatanze n'inyishu nibaza ko dukeneye kugenderako. Bamaze ati ni giki cyatumye mutangurana igikorwa c'Imana mugifise ingufu mukarinda musaza na mutatandukana mu gihe abandi nabo bibagora ko bamarana urugendo bakiri kumwe. Byagenze gute ko abandi tuzi batandukanye, mwebwe muri babiri ubu yakuririmbira nawe we ukavuga ubutumwa mukaguma muri kumwe gushika mushaje? Yishuye ijambo rikomeye agati nuko twafashe Kristo tumushiraho centre. Iryo jambo nagerageje kuryagura ndimvira ahavuze iki. Nasanze mu gihe twobona twese Yesu ko ari we mutwe w'ishengero, kuko umunsi rero abantu babona ko ari bo mitwe y'ishengero. Ivyo navyo bice bituma tumera nk'abikorino bavuga ngo je ndi kwa Paulo una ndi kwa Apolo, kuko Yesu ntiyari yakira umutwe. Paulo na Apolo nibo bari bagize imitwe y'ishengero. Muga iyo mitwe twoyikuraho y'abantu tukashira umutwe umwe witwa Kristo. Niwe dufatira decision, niwe utuma tuguma turumwe. Ndangije ku kagani nizera ko kaza gufasha abantu kunganira ivyo bigamu yavuze. Umusharboni sinzi ngene umwita mu Kirundi yahuye n'umusharpanti mu kibira, bari bagiye bose kurondera igiti baca. Umusharboni n'umusharpanti uca amakara n'umubaji, kandi bose bazi ko umwuga wahuriza ko n'igiti. Mugabo rero umusharboni yabonye igiti aca komendura ati ye ndabonye amakara. Hanyuma umusharpanti nawe abonye ico giti nyene aca koma ati yo ndabonye intebe. Umusharboni we yavuga ibijanye n'umwuga wo guca amakara mu giti. Umusharpanti nawe akabonamwo ukubaza kuko nico nawe akora. Baca baraharira rero bati iki giti cyagenewe amakara gusa. Una wati cyashobora no kuva mu intebe. Una wati oya ni cy'amakara. Una wati cyashobora kuva mu intebe. Munyumu rero umuntu ashaza arabumbiriza bose. Agati mwebwe rero ingorane mufise ni yihe? Umwe ntiyemera kwakira ubumenyi bw'uwundi. Wowe uzi ngo namakara gusa. Mugabo kumviriza uyu nyabona mu intebe. Yo kubira ko no mu giti hovamo n'intebe kandi. Ega baricara avuga ati none babigenza gute ngo mu makara havemo bame mu giti havemo n'intebe. Umusharpanti ni kukuca yamubwira ati burya rero zijya ntebe mwicara ko ndazikora muri iki giti. Yakira ubwo bumenyi bwa bumwe buca buratahura. Rero novuga ni Kristo nico giti. Muri Kristo rero haravamo intebe, nshatse kuvuga mwo haravamo byose, haravamo kwihana, haravamo ubuntu, haravamo kuko umunsi w'ubuntu no kwihana mengo baragongana. Muka muri Yesu ibyo byose birimo. Wakire Yesu urihana, wakire Yesu akira ubuntu. Rero uwigisha ubuntu ni nkaho umusharboni, uwigisha kwihana ni nkaho umusharpanti. Ibyo rero ntibigongana ahubwo bikompletana. Tubonere igiti kimwe, tubone Yesu umwe, dushireho centre Yesu, hama umumvikano doha. Pastor kwa kiganiro nawe hacho kuvuga ngo aya matati imbere Burundi. Nigeze gukurikirana Reverso Mana avuze ati burya ati amatati yaraho bisaba ko abantu batandukana mugabo igihambaye no kutahurana. Ko kugira ngo umuntu agumane umutima mubi kuri mugenzi we. Kuko uravye no muri kahise k'amashengero y'abaporoti
harabaye hepfo amatati hanyuma ivyizere haraba gutandukana mugabo aya matati ko turavuga ahagari afatiye kurunganwe ayo vy'ukurera kwiye kuvaho burundu aho haba kubahana aho haba kurerana kugira ngo urwaruka kiruto rutegurwe hanyuma ruzofata inkoni y'uburongozi rwateguwe neza rero hakwiye by'ukuri gusenga no kutahurana ego no kwihanganiranira ego uravye urugendo Paulo yafashe arera ka Timoteyo burya bariko baramudekriva yari kiri muto umunyantege ntiyagwaragurika n'ibindi ngo nshabuze ko amurera gushika naho amuha akurongora ishengero rero nuko rugendo no nibaza rukenewe hanyuma mugabo nyine uwo Paulo nyene harigeze igihe ari kumwe n'abarunaba aragira igihe baramera nk'abatase aravuga ati burya rero barunaba wowe fata iyi nzira ugende ugutuma muri uru ruhande nanje ngende muri uru ruhande nuvuga ko mu buzima amatata arabaho mugabo ngene abantu bavyifatamwo ngene abantu batahurana kugira ngo hagire igihe babone ko bariko bose barabakorera ubwami bumwe nico gicapo gihambaye gikwiye abantu b'Imana yego Fangize kuri mutama wacu murakoze mu vy'ukuri ico ntokongerako twavuze yuko urunganwe rukuze rukwiye kugera ahantu rutegerezwa kugira iyindi ntambwe abakuru bakabona abakiri bato nk'abantu bakamaro kanatsinda ndabivuga ari shengero washaka ari n'igihugu rigizwe n'ugurunganwe rwose rutoya n'urugeze hagati n'urukuze bose baba bari muri institution imwe niko no bivuga barakeneraniye rero mu gihe rero no kuraba urunganwe rwose ico rukwiye gukora ico Imana igwiteze ko abavyeyi abakuru bigishe abakiri bato babarire neza babumvirize babaho umubonano babumvirize hanyuma ego urumva nibavuga ingungu abo umuntu bamaze ngo baracari bato ngo ntaco bazi ngo bashire kure barafise uruhara Imana ibiteze ko hanyuma mu gihe hagera n'ahantu bicisha bugufi nk'uko natanze akarorero kuri Aburamu abakiri bato nabo bibuke yuko naho twese tuvukana muri Kristo hari inzego zo kubahwa Petero yaravuze mu cete yanditse ubwa mbere mu gice ca kabiri ariko aravuga ivyo kugamburukira abaganza yaravuze ati kubw'umwami wacu ubukuru bwose bwashizweho n'abantu mu bugamburukire nimba ari inama y'ishengero ikaba yishizeho pastori ngo abe arongoye iryo shengero twese duhamagarirwa abakuru n'abato kuko bashizwe kuri urwo rwego kumugamburukira ntibapfe kuvuga ngo kuyugurire pase ibintu oya bameho ubwo kandi bibuka yuko nagashitsi ka kera kavumbi ku muriro hanyuma rero kuko twese turi ingingo z'abagenzi bacu niko Paulo abivuga umwe wese yumve ko ari mu ishengero arafise akamaro nuko ugutwi naho ko bari guto kutangana n'umutwe kurafise akamaro nkuko izuru rirahema rirafise akamaro mugabo twese ivyo byose bigize umubiri umwe niko rero urunganwe rwose ari rukuze arugeze hagati arurukiri ruto twese nk'ishengero rya Kristo turafitaniye akamaro kugira ngo twubake twese umubiri wa Kristo murakoze Yesu abahezagiye murakoze cyane ndabashimiye cyane ku vyimbo vyiza muje gutanga muri kino kiganiro cuno munsi ndazi yuko ntakekanya ko kino kiganiro cubatse imitima ya benshi mbega ikindi gihe hona abatumye ko tubandanye twagura nandi mateme pastesi muzo bitabo yego cyane yego mukozi w'Imana
Egume mu by'ukuri nico twahamagariwe tuzobitaba twongere nimba hari ikintu Imana yashize ku mitima yacu twotanga dushobojwe n'Imana turiteguye kandi tuzobikora. Kuzimana yego najewe mwamashoboje zobitaba hanyuma mbone n'akaryo ko gutera kamo abadukurira kwama bari novuga bari prêt yo kurekura umutamana wabo abakiri bato nikina abakiri bato barekrama kenshi iyo mubona bafata indege bagafata indege bakagenda mu bindi bihugu hari gihe baba babuze ino ubwo buntu ko babubagirira gaho babarekura ku ijambo n'imitamana yabo babakurira bati ko rero ngaha bayigungana batariko bayiduha batama twifatira indege tugende iyo bayiduha rero nibaza ko baturinda kubaruhisha uko ngo barondere imitamana hanze ngaha turafise abantu cyukuri imitamana yabo ari akamaro nibarindeye kurinda ngo dufate indege tuja kurondera iyo hanze kuri twabuze iyo ngaha mu Burundi yego ari nago basabe rero abadukurira abankurikirana b'abarongozi bafise uburambe mu gikorwa c'Imana ejo ukabona umusore kora kwitura ati sengera urekure ku mutamana kuri jewe uzomurekure ku mutamana kuko arafise ico ariko arabusabira. Yego murakoze cyane nange ndashimiye cyane abari kwakurikirana kino kiganiro c'umutumire aho tuvuga ku bijanye n'amatati hagati y'urunganwe n'urundi twumvise muri kino kiganiro ukuntu vyokorwa neza ukuntu abantu bovyigenzamo kugira ngo bagendere mu nzira z'Imana bagendere aho Imana bashaka bagendere mu bugombe bw'Imana. Rero ndazi ko ari ibintu hakire bitari bikeyi kino kiganiro caje ku bwanyu kugira ngo gishobore kubaka amashengero cubake urunganwe rukiri rutoyi kibwire urunganwe rwa kera ibikenewe gukorwa kugira ngo umugisha ukurunganwe rugenda rukurikira urundi ugende rutwara umugisha. Rero murakoze cyane aho muri hose mugire ibihe byiza amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo ashamira imitima yanyu. Amen. God gave me a song I will sing for the rest of my life.